Wiriwe neza nanone munshuti mu mwanya ibiganiro byacu ngaha kuri nombanisha kure ya Burundi News TV ikaze nanone mwidonido ry'amakuru ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko tunarebera hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa ngaha mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no kwisi muri rusange. Ikaze mu makuru agezwe muri aka kanya rero kuri aya manywa kuri uyu wa gatanu itariki 9 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 aho turaza kwibanda kuri inzi ngingo nkuru nyuma yuko nga mu gihugu cy'u Burundi rero hakomeje kugenda hagaragara ikibazo gikomeye cyane kigendanye n'umutekano ariko kandi n'ubuzima bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bukaba butahagaze neza. Ubu noneho twamaze kugenda tumenya amakuru agendanye n'abarimo gushaka kwinjira mu gisoda cy'u Burundi. Hariho amafishi bariho baruzuza rero akaba ari amafishi agendanye no gutanga imyirondoro nyine nkuko bisanzwe birakogwa ariko kandi n'abandi basanzwe mu gisoda nga mu gihugu cy'u Burundi bakaba bategetswe kuba bagomba kuzuza icyo twakwita ayo mafishi. Na amafishi uzuzaho imyirondoro ariko cane icyo baba bari gushaka ni ibigendanye n'ubwoko bwawe imvo n'imvano yawe kugira ngo babashe kuba bomenya neza uwuriwe. Ibyo byose rero nubundi biriko biraba mu gihe nga mu gihugu cy'u Burundi ikibazo kivangura amoko gikomeje kugenda gifata indi ntera ndetse kugeza none abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda bahura n'impungenge zuko ibi bintu bishobora kuzagera no mu bindi bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu bindi byiciro by'igihugu nkuko biriko bitangazwa. Kugeza none rero amakuru akomeza kugenda tugera aravuga yuko umuntu uri kugerageza kwinjira nga mu gisoda cy'u Burundi ari gusabwa nyine kuzuza iyo fishi mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko yaba ari umuhutu cyangwa se ari umututsi. Ngiyo basanze rero by'umwariko uri umuhutu ico bakora nukukugumisha ngaho ukaguma mu gisirikare ariko iyo basanze uri umututsi bahita bakurungika ngaho mu gihugu ca Kongo kugira ngo uce urajya kugwana babashe kuba bazokwicirayo nkuko birimo bigenda bivugwa. Amakuru ahari nuko rero General Neva utameze neza gushika none ngo yoba yaramaze gutanga itegeko ryuko mu gisirikare cy'u Burundi kigomba kuba kigizwe n'ubwoko bumwe abo mu bwoko bw'abatutsi bakaba bagomba nyine n'ubundi koherezwa ahangaha i Kongo mu bigendanye no kuba no kugira ngo bajye gupfirayo. Hagati aha hari abasirikare bafunzwe bashika kuri 5 mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi bakaba barazize kugabura neza agashimwe bahawe na President General Idriss Deby wa Chad uherutse nga mu gihugu cy'u Burundi akaba yaraje gusiga ashika ku 30 by'amaero yo gushimira bamwe mu basirikare n'abandi bajejwe umutekano ga muri Burundi bamucungiye umutekano ariko ako gashimwe kakaba karafashwe nabi cane cyangwa se kakaba karagabuwe nabi kagahabwa abo katari kagenewe ndetse gushika none hakaba hari amakuru ariko avuga yuko inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bukuru nga mu gihugu baba batanguye kuba bagiye kubaburanisha mu buryo bweruye. Ahangaha muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo societe civile yatangiye gushira igitutu kuri FARDC n'igisirikare cya Kongo ngo yambure M23 ibice byose yamaze kuba iyo kwigarurira. Naho bwana Colonel Nanga yamaze guhereza inkwenene ijyano cy'urupfu yahawe muri RDC atarigeze yitabira urukiko. Donald Trump na Kamala Harris usanzwe ari ministre w'intebe wa Joe Biden bagiye guhurira mu kiganiro mpaka tuzamenyeramo byinshi bigiye bitandukanye ku matora ari nga mu gihugu canga muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ndabaye ikaze rero mwese nshuti banywanyi ibiganiro byacu ngaha kuri imbonesha kure yacu ano yanyu ya Burundi News TV. Reka ngusabe gukanda ahanditse sabone nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha hanyuma upyonde ahari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane aho twibanda ku makuru aba ariko aravugwa nyine cyane mu gisata cy'ubuzima bijejwe mu mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi biba biriko bivugwa ijya no hino mu isi. Ndagushuje uwo nkurikira nga mu gihugu cy'u Burundi birumvikana mu bisagara bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye no mu makomine ndabipfuriza kumererwa neza mwese kandi mukomeze kuhaha muronke
abadukurikira muri ngaha kandi mu bice bigiye bitandukanye mwese reka nizere ko mumeze neza cyane. Ndabizi muba muri benshi mugenda mudukurikira, abadukurikira kandi mugiye muherereye hirya no hino ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Ndabifuriza ibihe byiza cyane, mbifuriza kumererwa neza. Reka rero nkubwire yuko ahanga ari ushobora kuba woronka amakuru n'ibiganiro bishashe kandi bigezweho, aho tubatunganyiriza amakuru atariho ivumbi, dufatanyije n'abandi bamenyesha amakuru bacu basanzwe ari inzobere mu gutohoza ndetse no gutara amakuru aba ariko aravugwa ngaha mu bice bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari no ku isi muri rusange. Ikaze rero ibiganiro byacu tubihere ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera. Natanguye mbabwira yuko uyu munsi haje kugenda hamenyekana amakuru agiye atandukanye agendanye n'imfungwa z'itsengero, cane cane bahereye ku rusengero kugara urusengero cyangwa se ishengero ya Denise Bucumi Nkurunziza, akaba umutambukanyi w'uyu nguyu nyakwigendera Petero Nkurunziza yahoze atwara igihugu cy'u Burundi. Nyuma y'ibyo byose rero bikomeje kugenda bigaragara ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero n'ibibazo by'umutekano muke, hakiyongeraho ubuzima bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi akomeje kugenda agaragara mu gihe ubuzima bw'uyu mugabo butifashe neza ndetse amagara yiwe ari mu kaga canke akangaratete. Nyuma y'amagambo Denise Bucumi Nkurunziza yaje kugenda atangaza avuga ibigendanye n'uburyo Uburundi bwa burimo gushigikira umuhari FDLR usanzwe agwanya ubutegetsi bw'Icigali, ariko usanzwe uzwiho gutoza abasirikare ba Kongo n'abanga mu gihugu cy'u Burundi, bikaza kumuviramo kuba ishengero yiwe igiye kugarwa. Akaba ari ishengero inakomeye cyane isanzwe inasengeramo bamwe mu bategetsi bagiye bakomeye cyane cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubu noneho hari amakuru yandi akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ku bantu babyibuka mu gihe hatangiye kugenda hamenyekana impfu z'abasirikare b'abasoda bavuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi baguye ahangaha i Kongo, hari amakuru yakomejaga kugenda amenyekana avugwa n'abarundi bari ngaha muri Kongo. Baje kumenya yuko leta ngaha mu gihugu cy'u Burundi yaba yarafashe gahunda yo kurungika abasirikare cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi mu rwego rwo kugira ngo bajye kumarana na bagenzi babo cyangwa se bajye kuba bopfirayo muri kiriya gihugu nk'uko byariko bitangazwa. Nyuma y'ibyo byose rero n'ubundi abasoda b'abarundi bari ngaha muri Kongo babandanyaga kugenda bavuga yuko bakomeje kugenda banagira ubwoba, mu gihe n'ubundi babohereje bavuga ko bagiye kugwanya abanyarwanda bari ngaha mu gihugu ca Kongo. Bakavuga yuko n'ubundi ngo Kongo ubwayo isanzwe izira abo mu bwoko bw'abatutsi cane cane abazarendo ndetse n'aba FDLR. Abarundi cigiye rero bari bafise ubwoba bwinshi cyane ndetse n'ugwikiye ko bavuga yuko kujyana n'umuzarendo uri umututsi nawe ubwe ari umuhutu, kandi by'umwihariko basanzwe baragwanya abo mu bwoko bw'abatutsi, ngo bishobora kugenda biraba ibibazo bikomeye cyane ku buryo nabo ubwabo baba bafise ubwoba bw'uko bashobora kuza kubica. Urebye ico gihe rero ntago byakomeje kugenda biba ibintu bikomeye cyane, abantu babivuyeho ndetse nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye abitangaho umucyo, avuga yuko n'ubundi gushika none atabwoba afise, aho yavugaga yuko n'ubundi icimuraje inshinga ari ukugerageza n'ubundi mu bigendanye no kujya kuzimya umuriro wa mugenzi wiwe nawe wamaze gutokombera. Hari amakuru rero yamaje kugenda aramenyekana nyuma y'uko ubuzima bwe butifashe neza bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho amakuru ariko atugeraho none avuga yuko ibintu biriko bigaragara ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Hari amakuru avuga yuko ikibazo kigendanye n'ivanguramwoko ngaha mu gihugu cy'u Burundi kiriko kirafata indi ntera, aho gushika none hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye. Abari gushaka kwinjira ngaha mu gisoda cy'u Burundi ndetse n'igipolisi bavuga yuko bigoranye kuba n'ubundi wakwinjira muri iki gishoda utabanje kuzuza ifishi irimo ngaha. Baranavuga yuko kandi ino fishi irimo kugenda wuzuzaho imyirondoro yawe igiye itandukanye, ariko kandi bakanavuga yuko uko byogenda kose n'ubundi
uko byogenda kose n'abandi mu basanzwe barizwa muri iki gisoda bamaze kugenda bahabwa zino fishi kugira ngo nyine bagende bazuzuza. Ahangaha rero harimo ahantu hateje ikibazo cyane mu rwego rwo kugira ngo bamenye abatutsi ndetse n'abahutu, kubera yuko ngo abatutsi bashaka yuko bashirira ngaha mu gihugu ca Kongo. Harimo aho uwuzuza n'ubwoko bwawe kuri iyo fishi bagahita bamenya nyine ubwoko bwawe, ibikomeje kugenda bituma gushika none abantu benshi bariko baragira urwikekwe muri ibi bibazo biriko biragaragara ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bamwe rero mu bari hafi muri ibi bikorwa bavuga yuko n'ubundi ngo mu Burundi ikibazo cy'amoko kirimo kugenda kirafata indi ntera ku rwego rutigeze rubaho. Amakuru ahari nuko ushaka kwinjira mu gisirikare c'u Burundi canke mu gipolisi c'u Burundi, ikintu ca mbere bakubaza n'ubwoko bw'iwawe kuko biri no kuri formuzi ugomba kubanza kuzuza. Ikindi nuko General Neva yategetse yuko uhongera kurebwa n'abari basanzwemo baba abari mu gipolisi ndetse n'igisirikare, nabo bakuzuza ubwoko bwabo. Iyo basanze uri umututsi bakuvanamo canga bakakohereza muri Kongo kugira ngo uje gupfirayo. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara, bamaze kugenda bimeze neza yuko Ndayishimiye ngashaka yuko igisirikare n'igipolisi kiba ubwoko bumwe. Ibintu bikomeje kugenda bigaragara neza k'ibiriko birabera ngaha mu gihugu cya Kongo kuko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi byose rero bamwe mu batavuga n'ubutegetsi bwiwe bavuga yuko bitazamuhira ndetse adashobora no kuba yobishobora, mu gihe bakomeje kugenda bavuga yuko n'ubundi ibi ngibi ntaco bishobora kuba byomugezaho. Abari mu nzego nkuru z'igihugu cane izijejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi ntibatinya kuvuga yuko babangamiwe n'ibi vyemezo vya General Neva, ndetse akaba ari nayo mpamvu usanga benshi bavuga yuko n'ubundi bifuza ko yotanga imihoho. Aho sibye ibyo bibazo kandi hari abasoda bashika kuri 5 nari nababwiye mu makuru yacu yagiye atambuka mu minsi iheze, bavugaga byinshi cyane ku bigiye bitandukanye. Bavugaga yuko boba baragize uruhare mu bigendanye no kugabura nabi agashimwe bahawe na Perezida wa Chad General Idriss Deby ubwo yaravuye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gushika none rero ari amakuru yabo ariko aravuga, aho kugeza magingo aya ngaya n'ubundi amafaranga ashika ku 30,000 by'amayero bye byatanzwe na Perezida Mahamat Idriss Deby wa Chad, abashimira yuko bamucongereye neza umutekano, ngo n'ubundi babashije kuba batanga nabi ako gashimwe. Hanyuma bamwe mu basirikare bakuru bashaka kuba bo kwikubira ndetse bashaka no kuba bo kwikubira bonyine ata wundi muntu yemwe uri no mu bakagenewe wari ugafiseho n'ubundi. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara, aba basirikare n'ubundi bababarizwa mu gipolisi ndetse n'igisirikare kugeza none bakaba bamaze kugenda batabwa barafashwe n'inzego z'iperereza z'umutekano. Ubu ngubu bakaba bamaze kugenda bajyanwa n'ubundi mu mwingereza nkuru nkuko bikomeje kugenda bigaragara, akaba ari n'ubundi akaba ari mu ngereza nkuru nkuko biriko bigenda bitangazwa. Bivugwa yuko rero leta yoba yamaze kwinjira neza muri iki kibazo mu gihe mu rwego rwo kugira ngo amenye imva n'imvano yacyo. Ni iki kogwa rero cyamaze kugenda kinjirwamo n'umutegetsi ukomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi uzwi nka General Prime Niyongabo, wamaze kugenda avuga yuko abantu bazakomeza kugenda barashisiga isura mbi ndetse n'igisirikare cabo n'ubundi ko bashobora kuzahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ngaha muri Kongo rero mu societe civile ikomeje gutangaza ndetse no gushyira igitutu gikomeye cyane kuri FARDC ngo ibashe kuba yo kwambura M23 ibice byose yamaze kuba yakwigarurira. Ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta rikorera muri Kivu y'Amajyaruguru ryatangiye kotsa igitutu ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo babashe kuba bogaba ibitero kuri M23 babashe kuba bakwigarurira ibice byose yafashe. Itangazo iri huriro ryasohoye ku munsi uheze ku itariki 7 Kanama mu mwaka 2024 rigaragaza yuko hari ibice M23 yigaruriye mu gihe hari harasabwe agahenge kamaze icyumweru hagati ya tariki ya 24
kugeza 31 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 kari kagamije korohereza imiryango mpuzamahanga itanga ubutabazi n'ubufasha ngo ibashe gufasha abahungiye muri ivyo bice bigiye bitandukanye ngaha muri Kongo. Perezida w'iri huriro John Banyene yavuze yuko yagize ati tumaze kubona uburyo M23 ikomeje gufata ibice bigiye bitandukanye, abagize societe civile turasaba umukuru w'igihugu guhagarika iby'agahenge kamaze igihe gashyirwa mu bikorwa n'uruhande rumwe rwa FARDC rwonyine, ndetse no gutegeka yuko hatangira ibitero bigamije kugaruza ibice byigaruriwe n'uyu mwanzi bavuga yuko yaturutse mu mahanga. Iri tangazo kandi risohotse mu gihe ingabo za FARDC zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, abazarendo ndetse n'indi mitwe n'ingabo z'abarundi bamaze imisi bagaba ibitero ariko bikarangira bahunze ibice barimo, n'ubundi bikaza kugenda birafatwa n'uyu muhari M23. Radio Okapi yanditse yuko M23 yigaruriye ibice bigiye bitandukanye bya Kahira muri teritwari ya Masisi, Nkwenda, Kisharo, Nyamirima, Ishasha ndetse na Nyakakoma muri teritwari ya Rucuro, mu gihe n'ubundi hari haratangajwe agahenge nyamara harabaga kandi habaga yabaye imigwano ndetse n'ingabo za leta. Perezida Tshisekedi ubwo yari yaragiye kwivuriza umugongo n'ubundi nga mu gihugu cy'Uburundi Brussels yavuze yuko adateze kujirana ibiganiro n'uyu muhari M23. Ndetse kandi imaze imisi mice cyane itangaje gahunda ya tous pour la parité ihamagarira abantu bose guhaguruka bakagwana iyi ntambara ya FARDC n'indi mitwe bafatanyije bahanganyemo n'uyu muhari M23. Ariko kandi nubwo bimeze bityo birasa naho ingwano zabo nta kintu zigeze zihindura, yemwe nto nubwo zigeze zica intege aba basore bayoboye muri na General Sultan Makenga n'abandi basirikare bakomeye cyane babarizwa ngaha mu gihugu ca Kongo. Naje kubabwira ibigendanye n'urubanza rwitabiriwe na Constantin Mutamba usanzwe n'ubundi abarizwa ngaha muri Kongo, ari umuyobozi ukomeye cyane mwijejwe imanza. Uyu Constantin Mutamba wamaze kugenda navuga yuko u Rwanda bo bagiye kururega muri ICC, aherutse kwitabira urubanza rwari ruregwamo abarimo ba General Sultan Makenga umugaba mukuru w'igisirikare cya M23, abarimo Colonel Nanga n'umutambukanyi wiwe, barimo General Bizimungu n'abandi bagiye batandukanye, bakaba baramaze kugenda bakatirwa ubwo gupfa. Nyuma yuko rero urwo rubanza rubaye, bwana Colonel Nanga yahaye inkwenene abamuhaye ico gihano cy'urupfu. Bwana Colonel Nanga uyobora ihuriro rya Alliance Forever Congo cyangwa se AFC rigwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, yahaye inkwenene igihano cy'urupfu yakatiwe n'urukiko rw'Kinshasa kuwa kane nk'uko biriko bivugwa. Urukiko rwa gisirikare muri Congo rwakatiye Nanga ndetse n'abandi baregwa hamwe, by'umwihariko na Nanga ahabwa igihano cy'urupfu nyuma yo guhamywa ibyaha by'ubugambanyi ndetse n'ibyaha by'intambara. Bwana Colonel Nanga wakatiwe adahari dore yuko ari kumwe n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo, yanenze urwo rubanza abinyujije kuri X yahoze yitwa Twitter, avuga yuko bigaragaza ubwoba leta ya Kinshasa ifitiye ihuriro rya AFC. Ati iyo ubutegetsi bwatangiye kugira ubwoba buba bubona neza ko bugiye guhanguka. Iyi cinamico rero yiswe urubanza n'ibihano bidafututse byatangajwemo ni ikimenyetso cy'ubwoba bw'ubutegetsi bwabuze epfo na ruguru busigaye kugwa gusa. Bwana Nanga yanavuze yuko nta bwoba atewe n'ibihano yahawe kuko n'ubundi ngo bitaza guhagarika umugambi wo ibiganiro bagiranye byagarutse n'ubundi ku ngamba ndetse na gahunda zigiye zitandukanye zo guteza imbere amahugurwa, kongerera ubushobozi abakozi n'ibikoresho byifashishwa mu kazi gakorwa na polisi y'igihugu ko gucunga umutekano n'ituze rusange, imikoranire ndetse n'izindi nzego n'abaturage n'uruhare rwa polisi y'u Rwanda mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage nk'uko biriko bivugwa.
uje neza yashimiye izi ntumwa kandi kuba zarahisemo gusura u Rwanda na polisi y'u Rwanda by'umwihariko avuga yuko uru ruzinduko ari intambwe nziza yo gufasha impande zombi kungurana ubunararibonye mu rwego rwo kurushaho kunoza imitangire ya serivisi igendanye n'igihe muri rusange. Bwana Ouedraogo mu ijambo ryiwe yavuze yuko mu misi bamaze basura u Rwanda bishimiye cyane uburyo rwabashije kwiyubaka mu gihe gito cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yashimiye polisi y'u Rwanda uruhare igira mu gucungira abaturage umutekano mu buryo ifatanya n'izindi nzego n'abaturage, agaragaza yuko hari byinshi bungukiye mu ruzinduko byatanga umusaruro mwiza biramutse bishyizwe mu bikorwa ngaha mu gihugu cabo muri Burkina Faso. Iki gihugu cya Burkina Faso kandi kirimo ibibazo bigiye bitandukanye cyane bigendanye n'umutekano nk'uko nari maze kugenda ndabibabwira, nuko kugeza ubu none amakuru ahari ari uko n'ubundi haherutse kuburizwamo indi coup d'etat yari irimo ivuza ubuhuha yagombaga gusiga inahitanye n'ubuzima bw'uyu mugabo Captain Ibrahim Traoré wagaragaye nk'umugabo ukanganye, ariko kugeza none akaba akomeje kugenda agira abamugera amajanja ku buryo bukomeye cyane. Hari abadatinya kuvuga yuko n'ubundi ingoma ziwe zishobora kuzahura n'ibibazo dore yuko nawe yashitse ku butegetsi atembagaje undi wari umaze igihe ari ku butegetsi. Hicakora abenshi batunguwe n'uburyo yari umuntu muto cyane, yemwe ari umwe mu bantu bafise ipeti rya kapiteni, mu gihe hari abandi basirikare bakomeye cyane bari bafite amapeti agiye ari ku rundi rwego rwo hejuru, ariko ntibabashije gukora amateka nk'ayo uyu mugabo yoba yarakoze. Kugeza none rero n'ubundi iki gihugu kikaba cyamaze kugenda gishimangira yuko cyamaze guhindura ingamba ndetse n'uburyo bagomba gutangira kugerageza kwitwara mu bigendanye n'ubundi no kukaza umutekano ngaha mu gihugu cabo nk'uko amakuru ariko abivugwa. Ibi byose kandi biriko biratanga n'ubundi ishusho yuko mu misi iheze ashobora kuzaba ibindi bihe bidasanzwe, akaba ari nayo mpamvu Captain Ibrahim Traoré wanagaragaye yijira ku mirongo y'urugamba avuga yuko n'ubundi nawe yiteguye gukora byose bishoboka. Bashimire yuko mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nakwibutsa ari ubwa mbere ushitse ngako wokanda ahanditse sabone kugira ngo ucuraronke ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira amagara mazima, dusubire mu masaha ari imbere.